Ijambo ndarivuge mu mahanga vuga ngo yemeye kwitanga amadayimoni aramwumva agahunga umumenye Yesu niryo tunga arashiriza kuba mwiza ibitangaza by'ukuri agira neza niwe mugabo ruta abandi bagabo bamwizeye nawe yipanze mu byabo niwe yitwa Alpha na Omega waho ndarinda w'ijuru n'umutaga. Hello dear brothers and sisters, mko Kurikirana kuri TV, kuri Mike muri kumwe na profil. Narabwiye ko ngiye kubazanira impano zimwe muzishije zinga mu gisagara cya Bujumbura eka ndetse n'iziri muri interior zizozizana. So uno musana nazanye umusore akiri muto, umusore aririmba umudiho wa rap, mwaka utwara muri gospel. Mbotara umusore yaga byinshi reka manza bibwire, amanza bidondore ndazera batamuzi. So bro, you're welcome. Yeah, thank you. Wabwira akazina kawe ko ari batakuzi? Ku mazina nitwa Landry. Landry. Ariko ku umwuga novuga ko banyita cyane Landry rapper. Yeah. Landry umusore w'imyaka ingahe? Mfise imyaka 23. Imyaka 23. Uracyari umujene akiri muto cyane, afite amaraso ashushe. Imyaka 23 narumva hasigaye ingahe. Ndiko ndaca mu bigero nyene n'abantu abapapa. Yeah. So Landry uno munsi hari abatamuzi. Landry uno munsi hari n'abamuzi. So uno munsi turakeneye kumenya Landry ashoboye iki. Landry ni umuraperi aririmba muri gospel. Agenda muri style ya gospel. So tutaraya kwanza byinshi. Yatumaye tumuha umwanya gatoya kugira ngo abereke ko baze gushika mu mugambi bwa JCTV. Yeah. Zuko umwami Yesu niho nakomotse singira ubwoba kuko byose byarakoretse naramumenye numva ndaruhutse ku mutima numva ko hari ikintu gihindutse nakurikiye umwami nize yagororotse niwe yamaye kuva kera ibyo nashatse ubwiza bwiwe kuri bose bwarabonetse reka namushime niwe rumuri yamuritse urupfu rumubonye ruratsinya rugahunga shitani nawe akagira umucinya bikamurya sinyitinye iby'intambara n'amasasu ubwo nishima ko namumenye Yesu umunwa wanje wabuze n'ikindi uvuga sinoreka kugushima naho nobitimuga n'abarozi bo kwirirwa bararoga sinobatinya ahubwo babishiramo imboga afise urukundo rutagabanije muri we Yesu niwe dozi yanje namugore we naco nyitinye igihe cyose ndi kumwe nawe mu majambo make novuga ko mbiri we nasanze ari mwiza kurusha uko babimbira yangiriye neza bya kera ndavyibagira antunganiriza meza mu maso y'abanyanka dushakara binshoboza kandi nkabironka. Man. Bro, usimano ikomeye cyane man. None wazi kubizi wewe? Bon, ndavyumvuko Bro, yaraze gushika ukaririmba bo. Abantu bari impande wewe bose barakunze ibyo ikora akora. Biramaze gushika kenshi. Bihora bishika. Landry ubyamaze gushikira hehe? Ni muri eglise cyane ko tuzi abarengi ba gospel kenshi basanga mu eglise basanga mu karaoke tubasanga mu eglise. Ego nkatwebwe cyane dukora gospel kuko gospel ni jambo ry'Imana. Rero ama evenement atandukanye bashobora kugutuma ko ukabona nyene barakunze ibyo uri kurakora. Rero turashima Imana igihe cyose iyo badutumye ko n'ukuri Imana iragaragara. Yego Landry watangiye kuririmba umudiho wa rap ryari uja muri ma gospel byatangiye umwaka wa ryari? Mvuze igihe natangura kuririmba sinatanguye gospel natanguye nkora profane hari ndibuka natanguye kwandika neza hari 2014 nafise imyaka 14 natangura kwandika. Rero buke nguma nimenyereza buke hama nko muri 2017 nihenze naragiye no muri studio ndasohora indirimbo ya profane ariko sinabashije kuyitanga kugira ngo abantu bayigire Kurikirana canke nahihaye abantu banje bo hafi nariko ndiyumviriza urabizi nawe ugitangura bariko testinga kwanza umbeze na voice kwisoka fresh. Yes. Rero narakora ibintu byinshi cyane niho nace mbona nyene igihe canje novuga ko cari kigeze kuko umuhamagaro wanje wacuza ico gihe Imana ishaka ko ndayikorera igihe canje cari kigeze. Rero nca mvuga reka ico irya ngabire nyene Imana yampaye reka ndayishikane
no muri babandi kuko gospel cyane cyane rap bayifata bashobora kuba bayifata nk'umudiho w'ababire cyane iki ariko je nizera ko impano yose ari Imana iyitanga rero ariho uyu mudiho cyane cyane urafasha ku bantu b'abajene umujene urashobora kumuririmbira rap akumva nyene yumvise n'amajambo uko usanga nyene uramukweze muri Yesu nuko tutangura gukora uko Imana iradufasha ishengero ndashimira ishengero msengamwo Shalom International Family baranshigikira cyane niho batanguye kugaragaza ino mpano nuko uno musi ugenda kumenye naragiye muri Shalom Landry kandi nabyo waruzi ndisi naragiye muri Shalom uwo munsi hari umunsi w'amakesha ya bonani abantu umunsi vraiment warakoze ibintu abantu bose bararyoherwa babushyize umwanya ugoye gushira abantu muri mood wari umwanya amatara ari yacitse man kandi waramaze umwanya munini yabicaye mugo maze kuja imbere narabonye ko ari ibintu bihindutse wewe kubwawe ujya mwanya wowe yumvise gute umaze kuja imbere ukabona abantu bose bari bajyanye abandi basinziriye n'abasanga yo gucanusha abantu man rero ujya mwanya narabonye ko nawe waciye uja mu yindi mwemu novuga n'ubuntu bw'Imana kuko hajya nta na kimwe nakoze novuga ngo sinari kubyishobotsa bisanzwe ikintu cyane cyane mu evenement amatara acitse usanga ujya muntu yarafise novuga gute yari yamaze kuja muri mood yaryohewe usanga yasubiye inyuma rero ndashima Imana byaragaragaye nyene na ko biza gusa nabi maze kubibona kujya amatara maze gucika iki byaragaragaye ko mpava ngira ikibazo kugira public ize kunyumva ariko byarikoze ubwanje sinanabitahuye uko nari ndabyiteze unyibukije igihe cyari kigoye cyane yego uko nabyiteze siko byabaye nari nzi ko bica bibafo bivanye n'amatara igene yacitse ariko ndashimira warabona ko bitaza koroha gusubiza abandi bantu muri mood bari barimo byari bigoye cyane Landry je nagerageje kumiza aga freestyle waje kuduha umwanya muto byagaragaye neza yuko amajambo wo buririmba si amajambo asunikwa n'umuyaga uko nyene ngo uriyumvira ijambo cibigenda kuririmba so inspiration yawe eske ikonoka muri Bible canke ni usanzwe usinyene n'impano yo kwiyumvira amajambo ajanye n'ibintu by'Imana uvuze inspiration kuri jewe ndayibona mu ibintu byinshi kuko muri Bible cyane niho muri jambo ry'Imana ariko hariho ibintu twiga cyane abantu dukora gospel urashobora kuja kuri eglise ugasanga umukozi w'Imana yavuze ikintu kanaka yavuze nyene ikintu kikakwinjira muri wo kumva ko kijya kiyagoya yazura munsi basi ijya nyigisho yaduhaye no munsi hari ikintu hari impact nini yahinduye ikintu ku buzima bwanje rero biramfasha cyane hari n'igihe nyene nshobora kubona nk'akantu donc nkabona nk'igitangaza gikoretse nkumva umenga nyene ikintu cyumvikana kikamfasha kugira ngo inspiration rero inspiration ni ubuzima busanzwe n'ubundi ashobora kukubona nkacangira inspiration gukora ikintu kanaka thank you Landry so turakeneye kumenya Landry wewe watubwiye yuko wagiye muri studio ugiye kuri recording indirimbo ya mbere kugira ngo wumve neza na neza aho ushobora gushiza mbega byo byarakoroheye kugira ngo nejo cyangwa warabonye ahantu wakosheje ku buryo nibasubira kandi kuri recording aragira gukora ingoma yawe izogende neza navuga ko kubijanye no muri studio nta experience nini ifise gusa ibyo nabonye ntibigoye n'ibintu bito cyane kandi no kumenyesha ko hari abandi je maze no kubafasha indirimbo kumva nyine amajwi na yiwanje tu gusa ugasanga kandi ati indirimbo ndashaka amajwi ndashaka nyine rap yiwawe kandi wowe nyine ariko nshaka ko abantu bamenya ko ari wowe biramaze gushika kenshi rero studio ndamaze kuyimenyera rero kucuvuze ko ku bintu umuntu yokosora canke iki nibaze kuko ari ibintu bitoyi cyane ibintu bito umuntu ashobora gukosora duto ubundi urashobora kugira kuri instrumental nyine mukagenda kumva ko muri kumwe yes ego Landry thank you so much nuko ije ngerageje kumviriza amajambo Landry katubwiye ni ibintu iboneka neza yuko si bya bintu ngo byamujema akuze ni impano ngira ngo yoba yaravutse afise mugabo atazi ko ayifise arabageze no munsi aramaze gutahura yuko ari ikintu kimurimo so Landry
mbe mu kibano aho ubaye wewe uno munsi ndazi hariho abaguca intege Landry ariko barumvize ukuntu uririmba bamwe ntibabimba ntushobora kunwa na bose byamaze gushikira ukumva yuko ari nako baguca intege mugabo ukaguma ufokasinga nyine guma wiririmbira. Ego biramaze gushikira kenshi abo tubana kuko nkitanguraho no kwandika famille yose babona umenga aho umutipe umwana yasaze aradusaranya ragiye yasaze cyane urumva nanakora na profil urumva nyine uri kuraririmbira dufate ukore profil ukuririmbira umusheri ufise 14 uri kuwandika imisari y'umusheri na umuntu yatangiye kubona ingabire iri muri jewe no mu grand frère wanje twa Justin ndibuka niwe yambwiye ati peti bandanya ariko nka papa yavuga ati we urasaze ariko ukobonye uko vyagiye birabandanya hari bagiye baranshikira ariko nikibutsa ko hariho abandi baduca intege bavuga ati none uri mu biki ariko kubera ubuzi ikiri muri wewe kubera ubuzi uriwe kubera uzi umuhamagaro wawe uzi nikikurimo ivyo vyose uravyumviriza bakavuga ahubwo bigufasha gukora cyane kugira bakwemere. Rero niwumva umuntu ariko araguca intege uzi ukore cyane kugira igihe kimwe aza gushigikira. Rero nuko ne abanci intege ndanabashimira ko bamfasha kugira ngume nduga. So guys murumva ibintu ka vraiment baravyumva Landry baramuciye intege ariko avuze ati je nzoguma mbandanya mbaga kise aho shaka. Landry uramusafise objectif nyinshi kandi Landry afise amaze gushika afise ibyo amaze gushika mu gihe plan yinze mbega Landry imba atari banga utubwira objectif yawe mu bijanye niyo na career yo kuririmba. Objectif ya mbere jewe nuko abantu benshi bamenya Yesu bice muri rap. Iyo ni objectif yanje ya mbere. Ndifuza ko igihe kimwe nzoba mpagaze ku ma stage akomeye kwisi ndiko ndabwira ubutumwa bwiza abantu biciye mu midiho wa rap. Niyo objectif ya mbere je mfise. Hama n'izindi nyinshi zirakurikira ariko novuga ko iyo niyo ya mbere kuko niyo muhamagaro wanje. Landry ibintu byose avuga aguma yifokasinga kuja mu ry'Imana. Landry boneka ko wakoreye muri eglise nivyo akuri muri eglise oya je sinakuriye muri eglise kuko nakubwiye natanguye kumva ko natanguye kugira inspiration y'indirimbo za profil ariko mu nyuma candakizwa nakijwe 2019 hirya yejo ariko turashima Imana benshi bamaze gutahura ikiri muri twebwe. Landry ndagomba yuko kandi wodusubiza muri ya mpwemo radutanguriye mu bwambere ubwo ari uburyo twari twatanguranye ikiganiro cyacu kandi mureka dukurikirana mu yenda bizere yagiye guys ndabizi nyimba atawujya burimo nibagira kugira like kandi na comment irakenewe kandi mwibuka gushikira impano zacu guys reka dusubire tuba kandi kantu gato cyane kugira ngo tubatere gwa mu gihe gwa natwe Yamaye ijambo ndarivuge mu mahanga vuga ko yemeye kwitanga amadayimoni aramwumva gahunga kumumenye Yesu n'iryo tunga arashitsa kuba mwiza ibitangaza cy'ukuri agira neza niwe mugabo utabandi bagabo bamwizeye nawe yipanze mu byabo niwe yitwa Alpha na Omega waho ndarinda b'ijuru n'umutaga amajambo yiwe gusomesha niyo ganye urugamba aranesha ntabwo bahigira kuko nizo narubwira azogwana zohengera yashitse ko kirazira urukunda kunda biwe ni ruhera niwakora byabinda abandi badashobora niyemera abiwe ko bababara yo tumayitanga kemera kubihebera niwashobora ibintu byananiranye umunyamahigo kuba naramumenye yagiye abandi baniriranye yarabaye jewe naramumenye yarabaye jewe naramubonye guys you know what if guys guys si byabose mari kuri mistari yo ninjire mugabika baraje mabyuga Landry turagiye gucana nawe Landry so turashaka kumenya Landry ana Ahiwacu turafise abaririmbyi benshi baririmba midiho ya rap bakatwara muri gospel so kandi muri abo benshi muri bo uno musi ntibashobora kumenyekana tuguma tubona gusoma eglise so kugira uzoronke chance yo kugira ngo umenyekane uno musi bakumenye nk'abandi
akaronka MTC ni team imwe mu ma team ari ngaha mu Bujumbura ndetse no mu Burundi asa nawe uno musi tuzi mu bisangazi hariho Victoria's team nabo nyine n'abantu usanga uno musi tubazi none Landry turashaka kumenya uno musi wo kugira ngo bakumenye kandi tumuvise impano imwe ngira ngo iteye n'ubwoba sinumva ko yena yisigura nico ikibazo ubona yuko niyo intambamye yo bihari sinzi yuko novuga muri ubujanye na promoter canke so mwije muri tuvuga nka ku marezo social ntimukunze kumenyekana cyane nk'abaririmbyi bari mu profil so turashaka kumenya wewe ku bwawe nico ikibazo maze kubona yuko canke niyo intambamye ubona yuko yo bihari ituma yuko mwebwe kandi byerekana yuko mutanga amajambo se muririmba abari nk'ibyo mu Imana kandi twatuzi yuko uno musi tugiye gukonta mu Burundi n'ibindi bihugu twoba ko ari cyo gihugu gifise amashengero menshi none iyo support ibura gute cyane niyo intambamye ihari ituma yuko abaririmbyi bacu badashobora kumenyekana no munsi badashobora kuronka ukaryo uvuga ati reka natwe dutumirwe nk'abandi dutegura concert yacu ibe basi public bose bayimenye wowe yumvira ko ari iki bihagaze kuki urakoze jewe no bivuga mu buryo bubiri cyambere Jesse novuga ko ntararonka support kuko insindaso indirimbo ntiziraja kumugara indirimbo ziwanje ntiziraja kumugaragara sinda rondera aba presenter aba promoter bamfashe ku promoting ibintu byiwanje ngo banye ariko reka mvugiye n'abandi kuko urabona abantu tutabeshanye ndafise abagenzi benshi bafise impano mbere babizi gose cyane bamaze gusohora indirimbo 2 3 4 ariko ugasanga baracari handi nyene nta namwe barashika ugasanga indirimbo zabo zizwi n'abantu bo mwishengero rero uko tumaze kuyaga benshi bambwira ko umurondengo mu presenter canke umupromoter agukorere intutsenya akugirire promotion y'indirimbo yawe nyene arashobora kukwereka ko aza kubikora ariko ugasanga nyene rero novuga ko ari uko ikibazo twebwe abantu dukora gospel nico dukunda guhura naco ntibakunda gushira cyane imbere ariko uko biri kose turashima Imana kuko ikintu je nizera devoir agerageza uko ashoboye kose kugira abantu dukora gospel nidushikana ubutumwa bwiza kuri niyo mpamvu usanga arashobora kuba afise izindi nzira akoresha shetani kugira twebwe ntiduhabwe ijya power ijya nguvu yuko ibintu byinshi bishika kure ariko uko bigenda kose uko aho bica hose turizera neza ko igihe kimwe isi yose izobizi Kristo Yesu gusa atabasenga rero nuko novuga ntibisa nk'abakora profane biroroshe cyane we araronka aba presenter bamufasha aba promoter benshi bamufasha ariko twebwe haracarimo agahenge ariko uko biri kose turashima Imana so ngira ngo byaboneka yuko nimbara aba promoter aba presenter bikundira ibyisi mu bisanzwe canke arakandi kantu gito kidowe ne kabaga kedewe bagoze gusa ibyisi urumva ubivuze neza ibyisi urashobora kubikunda ariko nibyo umwanya muto ariko Kristo Yesu gihe cyose n'ibihe byose rero urashobora gukunda ibyisi gihe cyakigenze ntikibuza kuza gukurikira Yesu rero ico nta kibazo wese afise igihe ciwe biratahuritse Landry uno musi uri kuraririmba bizo bari mu bindi kandi n'ubwa mbere barori mu bindi ntiwavutse uririmba kandi uno musi ndisi yuko ufise abagenzi benshi baririmba kandi ubona yuko bashoboye nawe ubwawe nubwo wowe utayibabwiye ati brother urashoboye mwandazi nawe urayibona so kandi hariho n'abandi baririmba mu kumva nabo mutera intege ati niwabandanye ukora uzoshika aho wifuza umutera intege so turagomba yuko wewe wabwira akajambo kamwe ko hari abantu ngaha
akurikirana ikiganiro cyawe n'umuzika nyuma y'ikakuraba akifuza kumera nkawe asanzwe aririmba akenera inspiration ariko ikiganiro cyawe kako n'ibintu kuririmba no musi Landry aririmba kuri beat cyangwa sidagera kujya level igeze gute so turakenera ubabwire rero ubahe nka conseil niyo nyine bo kwitwara kugira ngo nabo nyine baze bagira aho bageze je mvugira abantu bakora gospel kuko nibo dusangiye umurimo niwo muhamagaro wawe bisanzwe rero jewe ikintu nababwira cambere bamenye ko Yesu arengeye ivyo byose yego urashobora kuraca mu bibazo bitandukanye tamahera ya studio ronka cyangwa waja muri studio bakaguha amarandevu ko hari ukuntu baguha amarandevu uzogaruka mu bwiza ukamenya ko bakora kwikura ariko ntibitume bacika intege ntibitume bacika intege bumva umenga ngo ico Imana yaduhamagare kiranse ko tugicikana umva imvura yagwa itagwa Kristo Yesu umuntu wese ategerezwa kumumenya kabisa umuntu wese ategerezwa kumumenya rero turi kuhivi nanje nobanura ko ntibacika intege igihe cose ikintu kiza kubera umwanya wacu wagize rero babandanye ahubwo bakomereza aho nyene bumva ko intege nk'izanse ariho batangurira mu gukomeza Landry ndiko nakora amajambo cyane turavuga sinzi yuko hari n'undi muneka arakora kwa amajambo jemwe wakugeze ubu ndiko natahura ikintu so Landry je ico novuga no kugutera intege ndabona ko urafise kaza keza cyane ni wabandanye uko ubandanya wisunga amajambo yose uvuga wisunga Bible novuga ko ufise kaza keza so Landry sinzi ko imaze gushika muri eglise pastor ikaravuga ijambo ry'Imana ari ijambo ry'Imana mu cyari inyuma ukibuke joti yaje uri kumwe n'umwana sinzi ko maze kuvuga umurongo ukumva nyine wakozeko wewe ubwawe wari ufite dufate umwanya uza wari watiga yuko ruza kuririmba pastor aravuze ijambo biceri ukora ku mutima ndakoze basi ndimuze kubyo wari uri mwejo bose ngomye gutanga uburoro ngo bya ibini yego so yo yamaze gushika wacu ukitwaramo gutimba yamaze gushika kubganje novuga ko bitarashika biragushika ntibirashika nano mwana yaza kudiranja n'umusi n'umwe oya urumva kuko igihe cose utegerezwa kumenya ivyo urimo sivyo iyo umaze kumenya ivyo urimo hariyo bimureka kugira umurimo wawe ukomeze ariko nitwovuga ko igihe cose nta ahora yigisha hari ikintu kigukorako hariyo nk'ubuzima ushobora kuba wahuye nabwo ejo nimba ari ubwo washatse kuvuga aho ndabitahura cyane kuko hari n'igihe nigeze kuvyuka nyine nacitse intege numva umenga nyine ibintu bya numva nyine avuga ati je ndashaka gupfa harageze igihe gushikiye basi urumva rero maze kuja gusenga umukozi w'Imana hari ijambo yigishije rirankorako cyane byaramfashije kumva ko hari ikintu gikenewe gukorwa kirengeye ibyo bintu byose nako ndiyumvira cyane kandi navuga ko bimaze gushikira n'abandi benshi ibyo nego waje kubera Landry ibyo nabyo ibintu byama byahise ko twese turabana ibyo biradushikira ego je sindi muririmbi sindirimba bavuye ngo byo byarabaze bon rega ntiwansigurira rega ntiwagisigura ico kibazo cawe numva umenga iyo urikuraje irakijana sindiko ndagisubiremo neza cyo urabonye kubata tomora donc yambwiye rega ndaguhakarorero abantu twese birashika sinzi yuko uramwe inzoga ntibirana gushikirira ariko ushatse kuvuga ko hari n'ikintu cica bariko barigisha yego byarigeze kunshikira niho nari nkikizwa donc ntwari bwatahure neza na neza ngiye kweri nagiye ahantu nsengera si ubona ari nagiye umunsi cyane nikubita icupa nyine kandi se bwatangure impuzenye se bwatangure kumva ko nokora gospel rap niho nari nkija mu gakiza sine bwatangure kuvuga numve rero ko uwo muhamagaro wo gukora gospel
rapper no ukora umunsi nagiye nikubita icupa nyine bacavuga ati yani sinzi umupasiteri yariko avuga ivy'iwanje hari 2019 nyimba niyenze biramaze gushikira nyimba ari ivyo David ibyo ni ibintu novuga ati ntabwo byabishikirwa rwose kandi biramaze gushika guys aja mu rushengero pastor avuga ijambo je ngo kugira ngo nziko hari abandi bantu bikote ko barandaba ikintu byari mo ikanga abantu bakora kuraba iyo yavuze yarabimenye yarambonye yaramuyana so guys ubwo muri ibintu guys so reka Landry tumaze tubashiremo kwanza kandi gato Yoko numva umutima wanje ndura satisfied. Tubashiremo kandi no barazimana rero. Kandi jiba muri hano uyu mwanya nuko hariho benshi. Nkeneye yuko no munsi bagira icyo wo barabiyeko. Nka example basi niko novuga. Uno munsi Landry ari kanadirimba. Kandi n'umuhungu aririmba neza cyane. Bega ejo bizo bimeze gute? Awa mbere aririmba mugabo ntari akantu kari kibuze. Uno munsi yarandi anageze kandi nawe nabona ko ahageze va mu bwiza tuja mu cyane gose. Guys, yatubogera kandi kabe gusa rero. Nuko badukurikirana ntibagirogera like, comment kandi ugiye share kugira ngo nabandi uno munsi baze kubona ibyo turimo guys. Hey, ubuzima bwanje ndabuguhaye mwami uwa mbere mwami wanje nibwo buganje ndagusabye unyobore kuya singomba kubuja kure ibintu gusegonda kwisegure maso ya mwe muyigurure mbona ivyo hafi nibigure sinshaka kubunshaka nshaka kubushaka mwami naronse ububohoka kumaze kunyinjira indani mbega niki kico muza gushima mureke mvuge kiri ku mutima uwo Yesu yarampaye ubuzima nakunda abandi bamaze kumvuma jewe ngoma ndamushime mureke namuhimbaze uwankunye mu magume n'ibindi ubu yabikoze uyasingiriye kamwe hari uwo nahaye ikaze bavuga ngo naravumwe nababwira ko bihenze bya devil sinkibirimwo naramanze kubivamwo nasanze atanyigurimwo ivyigwe bitema ivumo muri Yesu meze fresh konkore zobesh aragerira mari muri Kristo hararyoshe ni ambiance y'ibihe byose nabasavye nimufashe kuvuza impundu ko tumufise kumumenya n'ubutunzi urabaza nije ndabizi kuva haba ni mugenzi niwashikana gutsinzi ntagira itiro kubwanje arankunda bihebuje biza amahoro ndatuje n'ukuri ndamuhevye no bamenje niwe gusa nzi gukunda bandi bo baraduhenda niwe yankuye agahinda iyo ndi kumwe na Yesu ndatsinda ndazanda sinkangwa n'ibihinda ibibazo biraza bikagenda kuko ndafise umugabo abitsinda guhemuka kuri we ntibikunda ari hejuru ibindi biri ada guys irubura byumva Landry Yesu kuri wamuzikirana Yesu ni vyose muganje ico cyo kirakwiye no musi nawo uri ibintu byose karonka Yesu birakwiye byose ndabibura ariko ngumane Yesu wanje Landry kuririmba kuri wewe bikungura ikimo donc we nico ari kintu iyo uri kuririmba wumva yuko ari ikintu cyo kwandika mu bibi wawe kuririmba muri jewe kiretse ko mba ndiko ndatanga message yuko Yesu agira neza kwanza mba ndiko ndikorera ubwanje ntangura kwanza guheza yigwa jewe iyo ndiko ndarimba ndaheza yigwa iyo ntanguye cyane urabona ko jewe nk'akaruriro rura iyo ntanguye gukora cyane mpaye nka ukaba umwanya ndirimba sinikontrola sinikontrola Imana yonyene sanga nyene biriko biraba tu nyene urumva sanga ndiko urumva woza kuryoherwa je naheje kuryoherwa deje urumva birandyohera kiretse ko sindabikora kugira bindyohere ndabikora kugira Yesu amenyekane hose ko ari umwami w'abami ariko kandi birankurira iyo nibutse ko Yesu yangiriye neza ni ikintu nyene gikomeye ku buzima bwanje Landry uno musi Yesu uno musi Imana harana yakubuye turakeneye kumenya twobwa watugira mu ijambo rimwe gusa nimba imaze gushika hakaba ikintu mu buzima bw'iwawe wowe urumva nyine ko ubuzima bwawe burahagaze mu wacu wibuka ati Yesu ugachoka na mirongo uhora uririmba uko raducana nisha ikintu cyo kimaze gushika uko kumenya nyine umuciye twovaho kiko kirakugabanyiriza nk'imisi yo kubaho byaramaze gushika byamaze gushikira nkuko nabivuze nakirijwe mu 2019 tuja muri 2019 kwezi k'umunani kucenda nari mperuka kubura mama mbyara rero
ico gihe haize igihe c'amezi nka 5 canke 6 sinibuka igihe cari giheze nakijijwe numva ko ibintu byose bimeze neza nubwo nabuze mama ni bon papa Yesu arahari no muvyeyi n'imfuvyi ariko ndibuka nakijijwe bien ibintu bitanguye kumera neza gakiza nakiriye ndabura papa uno musi Landry ntabavye afise aya ndabura papa maze kubura papa zarageze igihe numva nyene ncitse intege mbwa ati no muri Yesu ko nayinzi ko byose ari yo biri none ko nanguye kubura mama nari nzi ko sawa yagiye none ko iri na Yesu yemeye ko papa agenda ivyo onye bya naracitse intege numva umenga nyine ndihevye ariko nace nawura ko Yesu arengeye n'abavyeyi Yesu n'umuvyeyi w'abavyeyi kandi Landry sawa karirimba aho kari bashira muri guys biraryoshe Landry reka tugushimire cyane so akajambo kamwe ko ariko badukurikirana muri uyu mwanya ko ariko baradukurikirana ico nobabwira ndabakunda cyane nibaza ko namaze kwidondora ni Landry ninazwe nitwa Landry rapper Instagram Landry rapper Facebook Landry rapper urumva rero nashaka muze mudushigikire kandi ni na kino kiganiro mugire subscribe mugire like share kugira abantu benshi bayibone babone ko Yesu agira neza babone ko hari impano nyinshi zinyegeje murakoze cyane. Thank you so much guys unye muri kwadukurikirana guy wumvise ijambo ry'iwawe karakubwira support yawe ntibure uko nawe urakeneye uko wakurakeneye ku buzima bwiwe iyo muri museka yaririmba no kugira wewe uno munsi ube uryohewe wewe wumva ko Kristo ariho ube wumva yene wishimye ko wajya ibintu byo kuririmba bindira ubuzima bisa n'ibintu biduhindura ubuzima pana bisa birahindura ubuzima guys reka tubashimire cyane guys ikiganiro cyari ririmba kandi ibyo neza guys ndibaza mwese mwaryohewe reka tugire ciao